Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino cyumweru byatangiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu yo korohereza bimwe mu bicuruzwa bihanahana. Kuri liste ihari ni bidandazwa 66 muri ivyo novuga yuko ari bidandazwa byari bisanzwe na cyane cyane biva mu byo twirimira n'ibyo tworora hagati ya bino bihugu bibiri. Muri kino cyumweru kandi huzuye imyaka 50 Muteramakofe Mohamed Ali akubise George Foreman mu mukino wamenyekane cyane kwisi wabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri 74 muri Zaire ubu yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ubwa mbere muri Afrika igihugu cyakira urukino nk'ubwo rwaca ku mateleviziyo kwisi yose. Mu kuvuga rero ibyo byarateye agateka Afrika muri ico gihe. Mu Burundi imiryango isaga 500 yo muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yimuwe n'irindimbuka ry'imisozi mu kwezi kwa 4 uyu mwaka ivuga ko hibayeho mu buzima bubi. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino kwisi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima kwisi OMS riravuga ko icyiciro cya kabiri cya gahunda yo gukingira abana kizasubukurwa mu majyaruguru ya Gaza ejo ku wa gatandatu. Ni nyuma yuko bihagarikiwe kubera ibitero bikomeye bya Israel kuri Hamasi muri ako gace. Inkuru ya Sebastian Asha uri Yerusalemu muragezwaho na Yvette Kabatese. Hashize amezi abiri gutanga inkingo bitanguye igaza hose nyuma yaho hagaragaye virusi y'imbasa ku nshuro ya mbere mu myaka 25. Icyiciro cya mbere cyagenze neza muri rusange ariko icya kabiri ari nacyo cy'ingenzi kugira ngo umwana agire ubudahangarwa bwuzuye kuri iyo ndwara byabaye ngombwa ko gisubikwa mu majyaruguru ubwo umutekano wongeye kuba muke aho Israeli yatangije ibitero bikomeye byo mu kirere n'ibyo ku butaka mu kwezi gushize. Uyu munsi amashami ya ONU afasha avuga ko yijejwe ko azahabwa agahenge kugira ngo ashobore gutanga imfashanyo mu mujyi wa Gaza, ariko ishami rya Loni ryita ku buzima ritangaza ko abana babarirwa mu bihumbi 15 bari munsi y'imyaka 10 batarabona uko bagerwaho mu mijyi nka Beit Lahia aho ibitero byo mu kirere bya Israeli byibasiye cyane. Minisitiri w'intebe wa Libani arashidikanya ko amasezerano y'agahenge hagati ya Hezbollah na Israeli azagerwaho vuba. Abivuze mu gihe hashize icyumweru hari amakuru avuga ko hari intambwe iri guterwa mu kugera ku mwumvikano. Najib Mikati yavuze ko ibitero bya Israeli bikomeje kugabwa mu gihugu cyose byerekana ko idashishikajwe no guhagarika imirwano. Indege z'intambara za Israeli zamisha ibibombe mu majyepfo ya Beirut ku nshuro ya mbere mu gihe cy'icyumweru. Abantu bagera kuri 11 bishwe n'ibisasu byagabwe mu karere ka Baalbek mu burasirazuba bwa Libani mu masaha 28 ashize. Nyamara mu ntangiriro z'icyumweru Mikati yari yagaragaje icyizere ko agahenge gashobora kugerwaho mu gihe kibarirwa mu minsi. Abakora ibikorwa by'ubutabazi bw'igitaraganya muri Espagne baravuga ko abantu barenga 200 byamenyekanye ko bapfiriye mu myuzure yabaye muri iki cyumweru mu gihe abategetsi banatanze impuruza z'ibihe bibi kwiteganyagihe. Abantu benshi baracyaburiwe irengero cyane cyane mu gace ka Valencia nyuma yuko amazi yazamutse cyane akagotera abantu mu mazu yabo no mu kazi. Abakorerabushake babarirwa mu bihumbi biyunze ku gisirikare cya Espagne n'inzego z'ubutabazi mu bikorwa by'ubutabazi no gusukura abashegeshwe n'imyuzure cyane cyane mu turere aho ibyondo no gusukura ahashegeshwe n'imyuzure mu nyihanganire cyane cyane mu turere aho ibyondo byafunze imihanda kandi itumanaho rikaba ritahagera. Ishyaka riharanira demokarasi muri Botswana ryatsinzwe amatora ku nshuro ya mbere mu myaka ikabakaba 60 riri ku butegetsi. Abaturage bagera kuri miliyoni biyandikishije mu gutora banze gutora iri shyaka riri ku butegetsi kuva igihugu cyabona ubwigenge. Itegeko nshinga rya Botswana rivuga ko ishyaka rifite intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora gutoranya perezida kugira ngo rishyireho guverinoma. Inkuru ya Nomusa Masego uri Johannesburg murumva mu ijwi rya Premier ku magenge. Perezida wa Botswana Mogwetsi Masisi yemeye ko yatsinzwe acavuga yuko mu kubaha azova ku butegetsi agatunganya kubisikanya n'abagiye gutwara igihugu.
umugambwe Umbrella for Democratic Change urongowe n'umunyamategeko aharanira uburenganzira bwa zina muntu Duma Boko niwo watsindiye intebe nyinshi mu nama nshingamateka, nawo Botswana Patriotic Front warushigikiwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Ian Kama uronka intebe zitanu. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko leta nshasha igiye gushingwa izotegerezwa guhangana n'ikibazo cyo kuvana ubutunzi bwa Botswana gushingira ku butare bwa diyama gusa, ibuhe ireme yongere akazi abakiri bato. Aya makuru ya BBC. Impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Nigeria zanenze urwego rw'ubucamanza nyuma y'uko abantu barerwa muri mirongo baregwa kwigaragambya baziye mu rukiko barimo abasa n'abishwe n'inzara bikomeye nyuma yo gufungwa amezi abiri. Abakekwa bagera kuri 27 bajyanywe mu rukiko rukuru i Abuja, bari abahungu bari munsi y'imyaka 18. Benshi bagaragaraga nk'abarembye ndetse bananirwa guhagarara. Bane muri bo baguye igihumure mu cyumba cy'urukiko bakurwa hasi mu bubabare bukomeye cyane bajyanwa kwa muganga. Batawe muri yombi mu gihe cy'imyigaragambyo yamaganaga guverinoma mu kwezi kwa munani. Bireguye bahakana ibyaha baregwa birimo n'icy'ubugambanyi. Bamwe baregwa kuzamura amabendera y'Uburusiya muri iyo myigaragambyo. Igice cy'igisenge cya sitasiyo ya gari ya moshi muri Serbia cyahirimye cyica abantu bagera ku 8. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko abantu 2 bajyanywe ku bitaro, umwe akaba arembye cyane. Yavuze ko abantu benshi bagotewe munsi y'ibyavuye ku gisenge mu mujyi wa Novi Sad kandi ko akazi ko kubatabara kagikomeje. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo muri kino cyumweru igihe harimo hategurwa inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa yarangiye ejo mu Burundi, byatangiye gushyira mu bikorwa ku mugaragaro ibikubiye mu masezerano hagati y'ibyo bihugu byombi yo korohereza bimwe mu bicuruzwa bihanahana. Bikaba biri mu mugambi wa Komesa wo koroshya ubuhahirane mu rwego rw'ubucuruzi hagati ibihugu bigize uwo muryango bisangiye imipaka. Minisiteri y'ubucuruzi mu Burundi ivuga ko mu mwaka wa 2022 ariho Burundi na Kongo byasinyanye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa. Mu kanya kashize navuganye na Onesime Kuri, umuvugizi wa Minisiteri y'ubucuruzi mu Burundi, ntangira mubaza ibicuruzwa birebwa n'ayo masezerano ibyo ari byo. Aya masezerano araba ibidandazwa birenga 50, no kuvuga ko kuri liste ihari ni ibidandazwa 66, ariko muri ivyo novuga yuko ari ibidandazwa byari bisanzwe na cyane cyane biva mu byo twirimira n'ibyo tworora hagati ya bino bihugu bibiri. Aha novuga nk'ibijanye no kudandazwa rw'inka, urudandazwa rw'inyama, urudandazwa novuga rw'amafi, urudandazwa rw'ibitunguru canke amagi, ibidandazwa nyene ibi bisanzwe biva mu bwirimizi hagati ya bino bihugu bibiri, eka n'ibiva mu bworozi. Ubwo bizoroherezwa iki? Ibyo bidandazwa bizokoroherezwa na cyane cyane mu kujabuka imbibe, kuko murazi yuko urudandazwa rusanzwe rukogwa n'abadandaza bato bato, hanyuma ibidandazwa baba bariko baradandaza bikaba bitarenza novuga umutahe w'amadolari 500 y'abanyamerika, no kuvuga imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bidandazwa rero biraheza bigakugwa ko novuga amatagisi yahora bitangirwa, na cyane cyane muri bimwe umudandaza yahora abanza kudeklarara yasanzwe ari umudandaza akora urudandazwa runini. Ariko kubera barabadandaza bato bato bafashwa na cyane cyane mu koroherezwa kugira ngo bashobore kujabuka imbibe batabanje guca mwe novuga mu binywabi no gukora urudandazwa rudakurikije amategeko. None ubwo Uburundi buzahungukira iki? Mu bisanzwe mu rudandazwa ibihugu biba biriko birahanahana biraronka inyungu. No kuvuga yuko ibidandazwa Uburundi bufise bizoshorwa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwene gihugu muto atera imbere aduze urudandazwa rwiwe maze mbere ave
mu mugwi w'abadandaza bato bato. Igihugu c'u Burundi kiraheza kikunguka naco nyene mu kuronka ibidandazwa bisanzwe bitari ngaha mu Burundi, ariko dushobora gusanga biri ngaho mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze urudandazwa rukaduza novuga n'igiciro, bigatuma na cane cane abenegihugu muri bino bihugu bibiri bashobora koroherezwa kuronka ibidandazwa, eka mbere kandi bakabironka ku rugero rushimishije, bakaruronka kandi novuga bizimbutse, bitari nko ku rugero biba biriko mu gihe bitaba biri muri ayo masezerano. N'ibicuruzwa cyangwa se ibidandazwa by'u Burundi bitazakwaho amataxe byinjira muri Kongo, cyangwa se n'ibya Kongo nabyo byinjira mu Burundi, nuko bimeze? Nk'uko nabibabwiye, n'urutonde ruba rwumvikanywe ko ni bino bihugu bibiri. Ni ukuvuga yuko iyo biriko birinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biva mu Burundi biroroherezwa, n'iyo biriko birava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyinjira mu Burundi navyo nyene biraheza bikoroherezwa. Ni ku mpande zose rero. Onezime ni ukuri. Imyaka 50 irashize umuteramakofe Mohamed Ali akubise George Foreman mu mukino wakurikiranywe cyane kwisi wabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri 74 muri Zaire, ubu yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. George Foreman niwe wahabwaga amahirwe menshi yo gutsinda, dore ko icyo gihe ari we wari ufite ikamba mu cyiciro cy'abafite ibiro byinshi mu mukino w'iteramakofe benshi bazi ku izina rya box. Mukanya kashize navuganye na Taxis Harerimana, umunyamakuru w'imikino akaba n'umwarimu w'abatoza i Montreal muri Canada, bava muri Afrika, Caraïbe na Amerika y'Epfo, maze ntangira mubaza impamvu uyu mukino uyifatwa nk'uwanditse amateka mu kinyejana gishize cya 20. Waranditse amateka kubera ko Mohamed Ali uwitwa Cassius Clay yanditse amateka muri urwo rukino, muri izo nkino, akaba yarazanye ibintu byinshi byatumye abanyafrika, abantu benshi bo ku isi, abana akambere nk'abigeme bakunda urwo rukino, kuko yari gihangange, naho yaronse ingorane nyinshi bya politike, bakamufunga ko yanse kuja kurwana muri Vietnam. Ariko ico twovuga nuko bwari ubwa mbere muri Afrika igihugu cakira urukino nk'ubwo rwaca ku mateleviziyo kw'isi yose mu 1974. ni ukuvuga rero ibyo byarateye agateka Afrika muri ico gihe. Mbere yarazwi, ni ukuvuga yari yararonse umudari w'inzahabu i Roma muri bya Olympics, inkino mpuzamakungu, abo wa mbere ku isi, ariko agira ingorane mu bya politike. Ntibamufunze, ariko bamwatse, baramubujije gusubira gukina urwo rukino rw'amakofi. Ariko ibyadutangaje nuko muri ico gihe hariho imishamiranye, ni ukuvuga Uburusiya n'Abanyamerika. Donking umunyamerika nawe nyine afise amamuko muri Afrika yashoboye gutunganya urwo rukino. Byaragoranye kuko nta mahera yari afise, ariko Mobutu yarashoboye kumufasha biciye kuri mbere n'abantu kwa Mobutu, abamenyesha amakuru nka Kimpupu, birakogwa. Mbe urubyiruko rw'ubu rukina imikino y'amakofe cyangwa se y'ingumu, hari icyo ruvana muri uwo mukino cyatuma rutera imbere? Ni ukuvuga rero abanyafrika bari mu wa mbere ku isi, kuko buri mu rukino ruzana amahera menshi cyane. Ni ukuvuga ko Mohamed Ali yabaye akarorero. Afrika muri ico gihe baciye batangura kugira club, kugira amashirahamwe y'inkino y'ibyo bya box. Niho tubona ko hariho, uravye mugabo hariho ibice bibiri. Hariho urukino rwo kwita amakofi nyene bisanzwe bitazana amahera, n'urundi rugero rukomeye harimo amahera. Aho rero hariho akamaro cyane. Ni ukuvuga ko kw'isi uravye ingene bagenda bigenza, abirabura cyane cyane bari muri ico kigo cyane cyane kizana amahera. None Afrika hari abateramakofe tuzi bakomeye bateye imbere kubera ko uyu mukino wabereye muri Afrika? Hariho abateye imbere, mugabo nuko muri Afrika naho twaciye tugira ingorane. Hariho abo muri Ghana, abo muri Nigeria, nuba kibandanya
ariko icyo twavuga ni uko ubu ntubabwira ni uko i buraya naho muri amerika badutwara abantu baba bavuye muri afurika ugasanga niho bariko barakina baserukira ibyo bihugu. Tarsise Harerimana mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Dukomereze mu Burundi aho imiryango yaba 500 yo muri zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yomowe ntirindi mu ry'imisozi mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ivuga ko ibayeho mu buzima bubi, ivuga ko yakuwe mu kibanza cy'ishure yari yegeranijwemo maze hirongeye kwa gupanga ikaba yari yemerewe amafaranga yo kubaho no kuriha inzu buri kwezi, ariko mu kuva ishitse mu buzima bwo gupanga umwe wese yahawe amafaranga ibihumbi 130 gusa. Ayo mafaranga bavuga ko ari make cyane bajyanije n'amezi 5 bamaze bapanze mu gihe ubuzima ngo buguma buzimba. Muri leta bamenyesha ko hari umugwi washinzwe kugira wigire hamwe ikibazo c'abanyagihugu bose bahuye n'ibiza. Shidas Yihundi Mpundu yaragendeye imwe muri iyo miryango, reka tubwire ingene yasanze byifashe. Nana masahani aya nimwe badufasha bafasa amasahani. Korodine Ntakirutimana namusanze imbere y'inzu bapanze, ariko yezu twombo dukeya bahawe n'abagira neza. Impande hahagaze umugabo wiwe Jean Bosco Habonimana. Ibompi bariko baratoshanya biyumvirira hamwe ico baja kugaburira abana babo 6. Uhagaze imbere y'umuryango w'inzu babamwo urashobora kubona abana iyo bicaye mu nzu, impande y'imbabura iteretseko agasafuriya gatoya. Ni icumba c'imetero 4 kuri 3. Ni naho aba bana bagizwe n'abahungu 4 n'abakobwa 2 barara ku mikaze, impande yaho hakarara impene. Jean Bosco ahejeje kumpa karibu mu nzu yaciye atangura kunsigurira ingene bazanywe ngaha n'ubuzima babayemwo. Amashyirahamwe amwe yaraze kutugarukirako, aho cyaba ishyirahamwe ivuga ati reka dutanga amafaranga yo gupanga, baduhaye 132 yo gupanga amezi 3. Amezi 3 twarapanze mugabo urabona ubu amezi yararengaye turi hafi amezi aramaze kurenga hafi nk'amezi 5 ngaha twe inoti ya 50 ni sumba kimena saro. Uvuze ko abana 6 none ngaha mu gihe amagute bisanzwe. Aha tuyama urabona abahungu barara ngaha bakobwa hajya narike tukarara ngaha. Tuvuga ko menga ni nka kibiyaga kuko urabona ni ahantu hato gose. Mwijoro ryo kwa 19 ndamukiza umwaka ni ntibagirwa kuri Jean Bosco n'umuryango wiwe. Niho imisozi igize umutumba gabaniro yarindimuka ihitana inzu yabo n'ivyo bari batunze byose, maze bakura meza atana kimwe barokoye. Amatongo yose bari mamwo yaratwawe, ubu batunzwe n'ibikonkwane. Yego nibiraka gusa n'ivyo bintunze. Umuntu akaza akakubwira ati yamara mfise ahantu ngomba kurimisa, aguha amahera ukazugenda kurima mukirigwana. Ku munsi aguhemba 500 gusika ku mugoroba gusika nka 11 ahubwo n'amagorwa. Mu gihirima ry'agatasi ryatanguye, imiryango yaba 500 yakozwe ko n'irisibe ntirekuriwe gusubira mu misozi yarindimutse. Inzego z'igihugu zimenyesha ko ari mu ntumbero yo gukinga kugira ntihagira abahagirira amasanganya. Claudine Ntakirutimana umukenyezi wa Jean Bosco avuga ko atabona ingene bagiye kubaho na rijya batariko bararonswa imfungurwa. Twana nasavye telefone base batubwira tukume turima n'utugori baratwankeye. Iyo ntidusubira ntimanze tureke bakubera ngo hajya hano ngo hava hafata ngo habe ha leta. Ikibazo cy'iyi miryango yo ku mutumba gabaniro carabajijwe mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye cabaye kwigenekerezo rya 11 Gitugutu uwo mwaka. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yishuye ko leta yashizeho umugwi wiga muri rusangi ingwana ijanye n'abanyagihugu bose bakozwe ko nibiza harimo n'induga ry'amazi ya Tanganyika. Uburundi ni kimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini byahuye n'ingaruka zikomeye zijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Nk'uko bishikirizwa n'amashirahamwe ya ONU araye bijanye n'abari mu kaga kuva mu mpera z'umwaka uheze, abanyagihugu barenga 300 nibo bashoboye kumenyekana ko bari mu kaga kubera ibiza. Urakoze Gildas Yihundi Mpundu. Buno none umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana.
Mwireho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Ikipe y'u Rwanda Amavubi yaraye isezereye Djibouti mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu gihugu cyane. U Rwanda rwatsinze ibitego 3-0 umukino wabereye ku kibuga cy'amahoro i Remera. Mu mukino ubanza nawo wari wabereye i Kigali, Djibouti yari yatsinze u Rwanda igitego 1-0. Mu cyiciro gikurikiraho cy'amajonjora Amavubi birashoboka cyane ko azahura na Sudani y'Epfo. Mu mukino ubanza Sudani y'Epfo yamaze gutsinda Kenya ibitego 2-0. Ikindi nuko Kenya kimwe na Uganda na Tanzania ari byo bihugu bitatu bizakira irushanwa rya CHAN umwaka utaha, bikaba bikina amajonjora byo kwimenyereza. Nge ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino uhanzwe amaso cyane nuzahuza Manchester United na Chelsea ku cyumweru. Ibindi turabibwirwa na Prudence Ngyumva. Manchester United izakira Chelsea kuri stade Old Trafford ku cyumweru, iri gutozwa na Ruud van Nistelrooy. Rutahizamu wahoze ayikinira mu bihe byashize, ariko uyu ni umukino we rukumbi azatoza by'agateganyo nyuma y'uko Ruben Amorim yemejwe ku mugaragaro kuri wa gatanu nk'umutoza mushya ku buryo buhoraho. Asimbuye Erik ten Hag, umuhorande watoje ikipe ihimbwa amashitana atukura imyaka 2, akaba yisize ku mwanya wa 14 kandi ikaba imaze gutsindwa imikino myinshi kurusha iyo yatsinze. Amorim, umunyaportugal w'imyaka 39 washyize umukono ku masezerano azagera muri 2027, ni umutoza wa 10 uhawe akakazi muri Manchester United, ubariyemo n'abagahawe by'agateganyo kuva Alex Ferguson yajya mu zabukuru mu mwaka wa 2013. Amorim azatoza umukino we wa mbere nyuma y'itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 11. Chelsea izajya mu mukino nyuma yo gusezererwa na Newcastle mu gikombe cya Carabao ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ariko rero umunsi wa 10 wa shampiyona uzabimburira i St James's Park, Newcastle yakira Arsenal ejo kuwa gatandatu. Mu mikino 17 umutoza Eddie Howe amaze gukina na Arsenal atoza Newcastle yatsinzwe 11 muri yo. Manchester City yo iyoboye urutonde izerekeza kwa Bournemouth. Mu rugendo umutoza Pep Guardiola avuga ko afite abakinnyi 13 gusa mu batangira mu kibuga. Myugariro Manuel Akanji, Oscar Vadior na Savinho bakuye imvune mu mukino batsinzwe na Tottenham kuwa gatatu. Imvune ziyongera kuri Rodri, Oscar Bob, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jeremy Doku na Jack Grealish. Nubwo bimeze gutyo, Manchester City niyo kipe yonyine itaratsindwa muri shampiyona kugeza ubu. Kandi mu mikino 21 imaze guhuramo na Bournemouth yose yarangiye icyuye intsinzi. Hagati aho indi mikino y'ejo irimo n'uwa Liverpool ihatanira igikombe izakira Brighton Hove Albion, mu gihe ku cyumweru Aston Villa izajya mu murwa mukuru London gucakirana na Tottenham Hotspur. Urakoze cyane Prudence. Oreze muri Espagne, umukino wa Real Madrid na Valencia waruteganyijwe kuri uyu wa gatandatu wasubitswe nyuma y'imyuzure ikomeye yabereye muri Espagne. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu ryimuye imikino yose yo mu karere ka Valencia, aho abantu bapfuye abandi benshi baburirwa irengero nyuma y'imvura idasanzwe. Ku wa kane Real Madrid na Croix Rouge batanze $1 miliyoni yo gufasha abangirijwe n'iyo myuzure. Imikino kandi yagombaga guhuza Villarreal na Rayo Vallecano nayo yasubitswe. Ay'imikino nayo nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ku icyo kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Nababwira ko mu kiganiro imvo n'imvano cyejo kuwa gatandatu tuzabagezaho bimwe mu bibazo biri mu bworozi mu Rwanda. Noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Psoriasis ni imwe mu ndwara z'uruhu ikunze kwibasira abatari bake, nubwo bivugwa ko idakira, ariko ngo hari uburyo uyirwaye ashobora gufashwa. Turi kumwe na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Psoriasis ni indwara y'uruhu taramenyekana neza ikiyitera. Ibihari ubu ngubu aho ubushakashatsi bugeze ni ukuvuga ngo ni ukwivumbagatanya k'ubwirinzi bw'umubiri, bikaza bikurikira umuntu runaka. Abantu bafite ndabyita nk'umwaka karemano wo kuba wagira ikibazo runaka. Aho rero bituma ko umubiri kamvuga uruhu icyo bita turnover epidemic ni nko kwiyuburura k'uruhu. Uruhu rugiramo udukushe twinshi, buri gihe kariyuburura. Ntabwo byibura nk'inyamaswa uko tuyibona ngo haba hatakaye kinini, ariko hari uturemangingo tugenda dutakara umunsi ku munsi ukaraba twashaje. Mu bihe bisanzwe ubundi urwo rugendo rwo kwiyuburura rumara iminsi nka 28.
nk'ukwezi, reka tubyite ukwezi. Iyo ndwara iyo yaje rero iragenda ikazambaguza urwo rugendo rwo kwiyuburura k'uruhu, noneho bikaba byo mu minsi nk'itatu kugera kuri 7, ariko ikongera igakora ikindi kintu. Umva, mu kwiyuburura utwo turemangingo dushaje turatakara, ho ntidutakara, turakomeza tugahamaho. Nabyo bizagenda bigakora uko indwara igaragara inyuma, igakora nk'ibintu bihomye ku ruhu, bitukura cyane, hejuru bigeretseho ibintu by'umweru. Ni indwara igoranye cyane, iri chronique cyangwa umuntu amarana igihe. Ubwo ndi kwirinda kuvuga ko idakira, kuko mu kuyivura nabyo hari ibyo umuntu agenda areba. Ikagira ibigaragara, ibyo twe tubona, ariko hari n'ibyo tutabona, ari nabyo ngo twakwita nk'aho ari complication zayo. Ukomeje kubijyanye na complication cyangwa se gukomera kwayo, ni ukuvuga ngo iyo uyifite hari igihuza n'ibyo ngibyo byose. Gukomera kwayo hari ibigaragarira umubiri, bikaza muri kwa gukomera kwayo ikagutera ipfunwe ukugaragara, kuko niyo tuvuga uruhu hazamo no kumuntu aboneka. Noneho hari uko ushobora no kwisura infecta, hakazamo amashyira. Ubwo nihazamo amashyira biri buze gukurura ibindi. Noneho hari bitagaragara. Ibitagaragara aravuga ngo wenda nka 70% mu gihe cy'imyaka nk'icumi, hafi y'imyaka 10 utangira kugira ingaruka noneho zo mu mubiri muri rusange, ariko nabyo bigendana uko wari umeze. Byo twakita nka syndrome metabolique, indwara zijyanye n'umubyibuho, ibinure bikazamuka cyane, ushobora kugira diabete, ushobora kugira hypertension, ushobora kugira n'indwara zifata mu nzira y'igogorwa, hari n'amakanseri, hari n'indwara zindi jyana nazo bagenda bavuga ngo iyo ufite iyi ngiyi biri buze kugorana. Ushobora kugira none ingingo zikagagara, intoki ugasanga ari ukuntu ziba deforme rwose zikifunga, ariko no mu ngingo nini y'umugongo, mu rukenyerero hose haragagara ku buryo rwose umuntu ahinduka ikimugareka nkoresha iryo jambo. Ni indwara nini mu ndwara z'uruhu tugira. Ubwo bigenda gute kugira ngo igeraho hose? Ni bese impamvu ni yihe? Mu kuvura n'ubundi icyo tucungana nacyo no kubanza kureba ngo hafashwe hehe. Imiti igenda ihindagurika, ni ukureba kugerageza gukuraho ibyaje ku ruhu kugira ngo ubashe kuba mu bandi nta pfunwe, abantu batagukebuka cyangwa nayo ngo ushaka kugira akantu ko kwiheza. Ni no kugabanya uko kuntu igenda igaruka, ikindi no kurinda ingaruka mbi ishobora guterwa. Ubwo rero mu by'ukuri umuntu mumuherekeza gute, mumufasha gute? Ni indwara isaba ko umurwayi mugirana icyizere, akabasha kumusobanurira. Ibyo bifasha ko umurwayi we naza gukoresha ya miti akabona nyuma y'ukwezi bitangiye kugenda neza, nyuma ya 3 akabona hari utundi tugarutse, adacika intege. Hari abacika intege, hari no kuba abantu banywa inzoga nyinshi n'abantu banywa itabi. Ibyo byose umurwayi uramuherekeza mu urwo rugendo. Niba nabivuze neza, kugerageza kurinda ingaruka mbi ya ndwara ishobora gutera. Mu bimenyetso mwakomeje uti ni indwara ishobora gutera umuntu ipfunwe, mu by'ukuri mushobora kudusobanurira neza ibimenyetso by'indwara ya psoriasis neza? Psoriasis ni indwara nubwo hari izindi isa nayo, ariko hari utuntu umuntu agenda bakayitandukanya. Donc ugira iyo plaque cyangwa icyo twita icyo kintu cyometse ku ruhu, hari ahantu gikunda, turavuga mu mutwe, turafata nko mu nkokora, mu mavi, hano hagana ku matako n'ahandi hatandukanye. Icyo giplaque kikaza gitukura cyane, no kubirabura hatukura, hakomekaho indi kushe y'umweru. Bagereranya bivuze neza, reba buji ari amazi yayo yagutakaye uko biba bimeze, ni nkabyo. Iyo ukomeje kubikuba cyane ubyomora, hari uturazo tuza. Ni indwara uretse aho navuze raison bastion aho ikunda cyane, ariko ushobora gufata ariho hose. Muganga Albin Irakarama watubwiraga ku ndwara y'uruhu bita psoriasis. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro Baza Muganga. Ni namwe rero mushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11. Ejo ni ikiganiro cy'imvo n'imvano, ku cyumweru n'ibice 2 by'urunana. Amakuru yacu yandi arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuza.com. Amakuru kuri radio ni kuwa mbere. Mwakoze kwitamo BBC Gahuza Miryango.